bakunzi bacu bishange BMBC muhejeje kumviriza ikiganiro wo dukorana niyo nzima yagiranye na Mpozenzi kuvyerekeye ukuntu dukora n'agaciro ko kugirisha ivyigwa by'ubutaka igihe umuntu agomba kubaka. Rero ariko Mpozenzi ujya mu engineer naho yadutumbereye mu by'ukuri si wenyene n'umugambi, hariho abandi nawe bamwizigiye ashavuga tereka nanje muri no mugambi ugende neza hari n'abantu babahinga mu by'ivyigwa. Rero ngaha turi kumwe n'uyu muhumure mubona ni ari mu bamwizigiye bamushinga no mugambi nawe acavuga ati ndabaje imbere mu gukoresha ivyigwa bikenewe kugira ngo nze nabubakire inzu imeze neza. Reka rero tumubaze kwanza wariwe uyu muntu turi kumwe araba bino bikorwa ariwe abikurikirana. Ego reka twonde kwana tumuramutse. Egome kuko bivuze ku vy'ukuri iki gikorwa kiri ngaha twebwe tubikurikirana. Ibikorwa ni igikorwa cy'umuhungu wacu ari hanze acaduha iki gikorwa kugira ngo tukirabe, afise programu yo kubaka etage, we acaduha n'umufundi umu-ingenieur yitwa Mpozenzi Emmanuel, twari tuzinanye nawe jewe ndamwikeka mbere, ariko tumaze kuyaga basha mbona yuko ari umugabo ashitse ahumuye, nca ntangura kumwizigira. Duhejeje kuyaga dutegerezwa kuronka ibikenewe kugira ngo tutangure iki gikorwa. Icambere nuko twabonye yuko tworonga autorisation de bâtir. Iyo autorisation de bâtir ikaba ifise ibintu bitegerezwa kujana navyo, kimwe muri ivyo akaba ari étude du sol. Namubaza ko hariho umuntu hazi cyangwa imezo ibikora, ati ndayifise kandi ndayizi neza. Ndaho urayizana tumvikane turabe ko ari byo. Baca baraza turumvikana, tubona ko atuzaniye societe yitwa BMCI. Tumaze kuvugana uyu munsi rero twaje kuri terrain, nce ndavyemera basha, ndavyemeye pe. Mbona ibikorwa bikorerwa hano hantu jewe ndavyitegereje. Ubwa mbere uwo ingenieur Emmanuel nce ndamwemera ko ndumvira ko ibindi byose azombwira azobambwira ukuri. Iyo mezo nayo mbona ibikoresho afise ibyo ariko arahonda mu ivu hano, gushikaho umuntu ariko arabiponda icyuya kitanguye mu mutwe mpaka ku maguru. Cewe ndizera ko ibikorwa azoba ari byiza. Ivyo twabigize kubera ko hari ikintu ntigeze kubona ku buzima bwanje. Etage hariya kuri Avenue de l'Arche, yubatse turahaca ku mugoroba tubona inzu ihagaze. Tugarutse mu gitondo haho dusanga iyo nzu iryamye hasi ngatanganika. Yemwe nacingira ubwoba kubona ko si ibintu vy'ukwanjandwa ko ugiye gukora inzu, ugiye kubaka vraiment il faut kuyitondera. Nico turimo uyu munsi. BMCI ndayibonye uyu munsi, ariko nzoyishingira indahe kuvyo nabonye, sivyo numvise ka nzoshingira indahe kuco nabonye. Murakoze. Murakoze cyane gose kuba muvuze ico kintu gihambaye, yuko mumaze kubona n'amazu agwa hasi, amazu abomagurika kubera yuko abantu batagize ivyigwa bikwiye, mwe mukamwashinde kwirinda ihene izo ngorane. Ego rero
mu kurangiza mwokwifuza ko ishyirahamwe ryacu hanyuma canke muhanura iki mukajamba ko guheraheza abantu bagifata ibintu byo kubaka bagapfa kubigira atacigwa atabutaka bwizwe atabukomezi bw'inzu bwizwe mbere batazi n'amahera bizobatwara kubera amagimo byo tuzobakorera ndibuka ko tuzobagirira na devi y'ivyo inzu zotwara abantu bapfa kubigira batabiharuje gutyo oye mu bahanuye iki enfin urakoze kumbaza icyo kibazo kuvyukuri abagira abubaka inzu ata bintu vya étude du sol bagize niyumvira yuko kuko ubwenge bw'umuntu hajya hari igihe bwiyumvira nabi canke bukiyumvira neza ukubaka inzu utagirishije étude du sol biba nk'umuntu ariko arimba ikinogo ugomba gutereramwe amahera yawe yose agahererayo kuko étude du sol niyo ikorienta icyo ugiye gukora rero niyumvira ko vraiment étude du sol donc irakwizigiza kuco ugiye gukora ukamenya yuko iyi nzu yanje ndayikoresheje 50 millions 100 millions ni inzu nzobamwo n'umwana n'umuzukuru azoyibamwo si ibintu vyuko 100 millions avec 2 millions si cyo kimwe si kimwe il faut kuraba valeur y'ikintu ugiye gukora kugira ngo kiba ari kintu kizokumarira akamaro. Ego murakoze cyane turashimiye kandi abakunzi bacu cyangwa BMBC kuba bashoboye kudukurikirana mwo kwitega ibiganiro byinshi cyane muri kazoza twayagira ku bindi bintu mukeneye mu gihe mubaka rero mugira ibihe byiza hanyuma igihe muzo kwifuza kubaka muze mwubake neza Tabonye ko ntibikunda kubaka etaje neza atavyigwa byisi byabaye ataguharura bukomezi bw'inzu bwabaye eka mbere utazi ni ibyo inzu zo gutwara byose turabikora tubigira neza mwo twitura rero nima mwabuze umuntu abifasha canke kumbure mutizigiye umuntu kumbure monaka turishira mwishaka kwikora neza murakoze mu gihe byiza Mungu mmoja haja, hiyo system ingine haiko.